twari kure, ahantu umwana arira nyina ntiyumve, ahantu uhamagara ntihagire uvuga ngo mpore. Yesu niwe yadukuyeyo kubw'ijambo. Umviriza rero, hari ikintu utari bwamenye. Ufise ijambo uzohoraho ibihe bidashira. Yesu n'abahezekeye. Ni ukuvuga nta karimbi, naho ibyago byotera, naho hoza ingorane, naho ho kwaka uruzuba, naho imbeho yoza, humura, iganuke ni urafise ijambo. Ndakwifurije kugira ijambo. Yesu n'abahezekeye. Zaburi 119 ni ku murongo wa 11. Nabitse ijambo ryawe ngo noye kugira umurongo. Narabitse nicyo kanuka ndabazanye. Nabitse ijambo ryawe ngo umurongo ni munini rwose, urahambaye. Yesu n'abahezekeye. Ngo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje ngo noye kugira gucumurako. Mu zindi ndimi mu gusobanura ijambo bavuze ngo ni trezoritse. Sinzi abazi iby'ubutunzi ngira ngo yadufasha muri obere, sinzi nabonye muri obere. Trezoritse ni ukuvuga kuziganya, ahandi ngo ni amagazine. Yesu nashimye. Kubika. Narabitse ijambo ryawe mu mutima. Mu mutima rero ni ikigega. Turi kumwe gashengero. Ni ikigega tubikamwo ijambo. Imana ibahezagire. Ukabika neza, uzubika ijambo. Ijambo. Yesu nashimye. Narabitse iyi mbuto, ndabika neza kugira ngo noye kuzohava ndagucumurako. Ijambo rero rifise ububasha. Ijambo niryo ryaduhinduye. Pawulo yavuze ngo kera nta bantu. Umve nawe aho hantu ngo nta bantu, aho ubwiye umuntu akurusha ingufu ukavuga ngo nta muntu urimo, aho yogera atagusekeje. Kweli mugabo Pawulo intumwa ya Kristo arabyata kera nta bantu twarimwo. Shengero ry'Umwami Yesu yadukuye kure. Murabyizera? Nahabwa icubahiro. Yadukuye kure. Nimuvuge hariya wiyumvira n'ivyo byayo, ariko yadukubotoye kure. Bakozi b'Imana yadukuye kure. Imana duheza. Twari kure, ahantu umwana arira nyina ntiyumve, ahantu uhamagara ntihagire uvuga ngo mpore.
Yesu niwe yadukuyeyo kubw'ijambo. N'iri jambo ryanguye mu buboregwe. Ana jewe naraboregwe, ariko Yesu yarabohoye. Mwebwe mwahora muri boregwe, Yesu ntiyabatabaye. Murabaza uyu muntu yadushingiye intahe yitwa nze Muriye, yadushingiye intahe ejo. Ikintu kintangaza ninge iryo jambo ryaduhinguye rikaduhingura, transforme, ari muri ibyo yavuze ngo muhemu yera ngo numpingure, ngo unsese umpingure uncure. Ijambo rigacura, murabyizera gashenge, riracura rikagucura. Murabona aka kantu ni keza gahera, aka kavaze ni keza. None karera mbega ngaha, ibyera biri muri yo. Imbuto iri mu kintu cyiza, aho yaba harimo ikintu cyirabura, iyi vaze yaca yirabura, siko? Mugabo bashimiye gushyiramo ikintu cyera kugira ngo cyere n'ivaze yera. Ijambo ni ubushobozi, ni puissance rishobora guhindura umuntu agahinduka. Pawulo yavuze ngo akaca acika icaremwe gisha, atagasenga, atamugayo, atanakantu na kamwe. Ijambo rikaducura, rikadusubira. Aha niho kenshi tuciye ngaho mu bisagara abantu bagenda baratwita ngo umenga ngo turi bigugu, ngo dutugenda tuvuga umenga ni bigugu, umenga nta bwenge rigira. Aha nta bwenge tugira. Bisa na wa muntu yambwira ngo ndi kigugu ngo kubera nabyaye abana ndwi. None kubyara abana ndwi kweli ucuba ikigugu? Yangiriye ngo urasara. Ndavuze nti mfise abana ndwi, ndi kandi n'uw'umunani Imana niyamwumva nzomwakira, n'uw'icenda niyamwumva nzomwakira, n'uw'icumi nzogirana, uw'icumi na rimwe bamwita na Karenzo nzomwakira, uw'icumi na kabiri bamwita gwiki Bisago nzomwakira, uw'icumi na gatatu nawe ntazinagira. Naciye ndabayobera ni ngo po ngo musazi mureka genda, hari ahandi hantu umugabo, ariko ntangorane. Umwe rero sinzomwibagira yaciye yitora, araza arambaza ngo wewe ngo Nesto, kandi ntiyari ngaho hari, araza ngo wewe urashobora kutubwira ingene abo bana bameze nabo? Urumva bari bamaze guca umurongo ko jewe ndikiri umusazi, napfuye ari umugeni w'umusazi. Ati abo bana bawe bo bameze gute? Urumva Suzanne ntabwo ko nabo nyine basaba. Kamara amazi kugenda no kubona ya Yesu ni mwiza, ariko turafise iki? Dufise ijambo nabitse ijambo ryawe mu mutima wanje, siko noye kugira gucumurako. Ahandi Bibiliya iravuga ngo isi n'ijuru bizokugwaho. Ibintu bininiya twibaza n'isi n'ijuru, ariko bivuga ngo bizorangira
bikugweho. Na Pawulo yarabivuze, hari igihe bizohinduka bikaba bisha. Mugabo birivuga ngo ijambo ryanje rizohoraho gushitsa ibihe bidashira. Umviriza rero, hari ikintu utari bwamenye, ufise ijambo uzohoraho ibihe bidashira. Yesu n'abaheze, ni ukuvuga nta karimbi, naho ibyago byotera, naho hoza ingorane, naho ho kwaka uruzuba, naho imbeho yoza, humura, iganuke nini, urafise ijambo. Ndakwifurije kugira ijambo. Yesu n'abaheze. Ibyo dukora byose, uru rusengero rwanyu rwiza, aha bikorwa kubw'ijambo. Aha urazaga pasiteri ko bakomanya ngo uraritse, urazi kuvuga ngo nicyo gituma bagubatse neza neza. Ni kubw'iki? Imana ishimwe. Yataba ijambo urusengero ribaye kubaho. Reka ariko ijambo kandi ntirigira karimbi, rirashikira umunyabujumbura ngo pa, rirashikira umunyagitega ngo pa, kandi ntawe uribuze. Oya, ijambo ni ikintu gikomeye. Dusome uwandikira Abaheburayo yavuze, Abaheburayo kane. Kandi umviriza, Yesu naje. Ewe Yesu waduhaye ijambo. Mbega Yesu niwe jambo. Niwe jambo ukuri. Abaheburayo kane ku murongo wa 12 haravuga ngo kuko ijambo ryariburaho ndumva bakize inkuru. Kandi kuri 12 kubw'ijambo, kuko ijambo ry'Imana ngo ari rigize. Ngomba muvuge ko niho numva ko muri ko murasoma. Kuko ijambo ry'Imana ari rigize. Rifisiki. Rifisiki. Urutu bw'inkota zingana gute. Rikinjira naho ritanya ubugingo, rigatanga ingingo n'iki, risuzuma iby'umutima wiyumvira ukongera ukagira ijambo ry'Imana. Ni inkota igize ikarishi, ifise ubugi. Iyo nkota wirinjira kandi ntawe uyibuza. Ijambo ririnjira mu muntu umve. Abaganga mu kwinjira mu kuraba ibitu by'umuntu kumbura kwaye barabaga kumva, ariko dute urabaga umuntu kwe kugeza utandukanya ugashikira ubugingo n'imwere. Muragomba kwebwebwiye naza bivuge twumva. Mbwira tubwire ishinge rituhave tubeshe. Ntaho nigeze mbona impemu mu muntu, ntaho nabonye. Eka umuntu abona umubiri n'amaraso yagereranywa n'ubwo bugingo. Murakoze. Ntabi none ibi byavuye none rimubise ko iri mu muntu ngo hariyo ubugingo n'impwemu, hanyuma hariyo kandi ingingo n'umusokoro. Ibintu birakomeye. Nawe ritinya ishikira none mwibuka Namani ngo yaragwaye bibere yari umushimira muri Syria, yarafise
amarejo n'amarejo atwara, murabyumva. Ariko Imana ya Elisa yamutegetse kuja kwibira muri mu mazi. Ayo mazi ya Yorodani ni amazi mabi aratobye n'inginagina asa n'ayandi matafari. None cyo wibaza kungikayo general muri iryo nginagina ngo ni hari ntiyabanje kwivugisha ngo jewe ndarinzi ngo kubanza kugira ukazungagiza akaboko hanyuma ngo byose bica bigenda neza, siko yavuze. Ariko agiye guca hariya muri Yorodani hari amateka, hari wanze kwibira, mbega yibiye byaragenze neza. Nahawe icyubahiro Yesu. Kubw'iki ijambo ry'Imana ryaciye muri Yesu, aramutegeka ati nta yindi nzira ni hariya niyo. Hari ahantu Imana idutegeka guca abantu, ntimutinye kuhaca, niho hari ubwirwa. Ijambo ry'Imana rikakubwira ngo ni inkota iracacuye. Kuwa gatanu twize ijambo ry'uko ngo ishami ryiza ngo riratuturirwa ngo rirushirize kugira kwama neza. Turi kumwe? Hanyuma ngo ijambo niryo riratutura umuntu rikamukuramo amanyama. Mbega amanyama arabaho? Mbega abagabo turagira amanyama ko mwagakwiriye? Mbega abadamu nta manyama bagira? Ngo arenga ko bamwe ni bavuze. Sije ndabivuze ni wabivuze mudamu nkawe. Ngo agira arenga. Ega natwebwe abagabo arenga. Abaraza abagabo bapfa naho ihojye wacumita mu kirere bariyumya bagapfa gutama. Ariko ndazi natwe amanyama ni ijambo ryagize ryayakuye rirasokora aya n'amanyama rirata. Yesu nashimye. Rirasokora ubwibone. Mbega ubwibone burabaho? Rirasokora ubwibone. Iyi ni ijambo Yesu irasokora ishari. Mbega ishari birabaho? Ririvya mu bantu. Irasokora nari hace byinshi. Reka nigirega ishari none ukaba Reka ndabirekeye. Ndarose ishari. Biragize ndijya. Birasokoye iki inziko. Inzikiri bya mubana. Birashitse no ku macakubiri. Mbega amacakubiri arinjira mu bantu. Ndabutse. Reka nja karabonetse. Amacakubiri. Nta wundi abishobora. Ni ijambo. Imana ibahereza ijambo we ntiwashobora. Inkota ya jambo irakacacura neza. Urabona kujya tugenda kwa kinyozi akatunga ikacacura neza, rikaca rizana ntoya twatuguye ndatugaruka ahari inzigo ko wihuta ahari inzigo
rikajya ryinjiza ikiganiro urukundo. Ahari urwango bigasubizayo ikindi cyitwa imbabazi. Urukundo rirashizemo. Ubona icyaha ahari amanyama haza kunyiganza amanyama biragoye atari ijambo rigaca rishyiramo iki guca bugufi. Yesu nabaheza rigasubira rikazana navuze iki amacakubiri kunyiganza nabyo bagaca rishyiramo ubundi ijambo akiyashyiramo iki ubumwe limite limite. Ndakunda ikintu cyitwa limite. Yesu yavuze ngo uko data twe nawe turi bangahe umwe ndagomba kwaba nabo baba bangahe umwe ude. Yesu naje rigasubira rikazana ibindi nataye n'ibindi yagashitemo ninde mubare kugashira kakuremo hari ikintu ngo navuze iki ubwibone jambo akashira mu iki ucabugufi ubugwaneza. ubona ijambo akaca yubaka inzu nziza. iyi nzira abereye Imana nishimye. iyi nzira abereye cyane mu ijuru bakabona inzu nziza. inzu ibereye iriko amagagwe, iriko amarangi meza, yubatswe na mbere, yubatswe na jambo. Yesu natuheza ijambo Imana rikinjira naho ritari. hari ikindi nagomba kuvuga ngo rikamenya n'icyo umuntu hariyumvira mu mutima akagabira. Dr. wicaye n'umugore wawe aho urazi ariko yinjiye umugore wawe uyumvira ko yumvira neza urihenze pe rwose ntabyuzi umuvuga uti ntabyuzi. nuko bakundwa ko dufise ibyo byasezeranywe twiyuhagire ubuhumane bungana gute bw'umubiri n'ubwigi kubabera tugushikishe kubaha Imana. ahandi Yesu yavuze ngo mumaze kwezwa kubw'ijambo n'ababwiye. bisobanura ko ijambo rireza umuntu rikamukurako udusembwa ubuhumane, rikamukurako ubunyotanyota. imyotanyota murayizi mwese. rikamukurako ibishanga shitani yagiye aramutera. turi kumwe. ijambo rireza umuntu rigatunganya ingingo, umutima n'umubiri. Yesu nashimye. ijambo ngo kubw'ibyo rero mwiyuhagire ubuhumane bungana gute bw'umubiri n'umutima kubabera tugushikishe kubaha Imana. ijambo ry'Imana baryumvise mwese Imana ibaheze.